GM Films, God's Films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. Icho wabubikije ubuzima buguha icho wabubikije ubikije neza uyiguhane inyungu naho ndumukecuru no musimbira ko nkamurya yo ngapfuma ndamurya yo kumurundi agapfa nawe agapfuma gwara kansere babarira nukuri mbabarira hewe urambwiye inkuru mbi nukuri mbabarira urambwiye umunsi mubi ntacyo urakoze. hanyuma rero mama je ndagiye ariko entreta twaganira ibintu byose nibagira ikintu kimwe ejo nshaka kuja Igitega hariya nakuriye. Igitego cya kuronda yikiga mwana jewe nyuko ndi hano papa wawe waramuronse hariya jewe nta data nta mama nta senge nta muvyara wanje nta n'inshuti nimwe nasizeyo turi hano ngiye kugira ikiga mwana. Mama hari umuntu wigeze kuvuga amajambo yaranyigishije kandi yankoze ku mutima, reka nanje abariyo nkoresha. Uwo muntu yavuze ngo kwisi hari imbwa zibiri, ati imbwa ya mbere ni umuntu yima uwo yasavye akima uwo yaseze. Imbwa ya kabiri nija gusega uwo yimye. Umuntu aja gusega abo yimye akaja kubatega amaboko. Rero je harabampaye numva mfise ideni ryo kubashimira, kandi igikorwa cyo gushima burya ni igikorwa c'ubuntu gitahura bake, ariko ni igikorwa gikomeye cyane. Abantu kenshi nasanze bakunda gufatira ku tuntu tutari twiza twabaye, akaca avuga ngo naka ngo urumva ngo yarandeze ngo nabayiwe imyaka ngo igana gutya, ngo ariko ngo mu nyuma ngo urumva ngo twarashwanye ngo harakantu ukatagenze neza, ukaca usanga aho kantu katagenze neza niko ari karahagarara ko yibagiye ibyiza ngira ngo 99 uwo muntu yamukoreye, akaca ashaka guhagara kuri ico kimwe kibi kitagenze neza. Ariko natawe ko kwisi ata muntu aba nka marayika, ntavyera ngo vyere ngo de. Birashoboka ko abantu babana hakagira utuntu tutameze neza tushobora kuba hagati yabo, ariko two tuntu ntitwari dukwiye kutwibagiza ibyiza badukoreye. Rero jewe sinshobora kwirengagiza yuko mu nyuma hari bitagenze neza hagati ya jewe na Sami, ariko nubwo hari bitagenze neza hagati yacu sinokwirengagiza ko Sami yambereye umuntu mwiza, mama wiwe baranyakiriye. Kwisi ikintu maze kubona nuguhaye indaro y'umunsi umwe akakugaburira akagukurira mu ijoro rimwe, uwo muntu abakwiye gushimirwa. Iyumvire rero bajya abantu bamaze imisi bangaburira, bamaze imisi bampaye indaro wabo mfunguri wabo bandemesha bagira gute, n'abantu
ntakwiye kwibagira n'abantu nakwiye kwirengagiza umutima wanje rero igihe cyose numva unyishuza nsa n'umuntu afise ideni twabanye je ndi mu bihe bimeze nabi vraiment ibihe bimwe biteye ubwoba none no munsi Imana aranyibutse yarangiriye neza nahavuye ngira umugisha no kubana n'abavyeyi kubaronka rero inyuma yo kuronka sinokwibagira babandi bamfashije ataco mfise ndi mbundege naragowe niyo mpamvu vraiment uvyumve kandi bitahure ntegerezwa kuja gushimira barya abantu abambaye hafi n'abangiriye neza mwico gihe mwana urazi ko nanje nkozweko ariko ubwo bwenge bukuraye nanje numva nkozweko kuja gushima nukuri ni vyiza kandi bitanga n'umugisha cyane niyo ukoreye iciza umuntu urumva yuko nawe ye muri wewe wumva nyene uri fier yo ariko bararyoherwa cyane yo umviriza rero nukuri nuko nyene naje atavyo namenye nari kuguherekeza ariko genda nanje bamudamukirize hanyuma ugira urugendo rwiza jane n'Imana kandi uzogarukana yandi amen numva ndyohewe ugira urugendo rwiza sawa sawa ego ubuzima buguha icyo wabubikije ubuzima buguha icyo wabubikije iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu iyo ubikije nabi uyiguha n'inyungu ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose. Mwana wanje nanje ngo tuvugane nari mpangayitse ko ntarinzi ngene bayeho umbwira ingene bakwakiriye abandi bana ubayeho gute hano nyine ibintu nk'ivyo kuko narimenyereye ari je ndakwitwararika kukugaburira nkamenya ko wafunguye nkamenya ko waryamye ivyo byose nicara ahantu nkabitekerezaho nkumva ndahangayitse kubona ntari hafi yawe umerewe neza byarakoroheye ariko mama washaka ko nakigwa n'abandi ko abo bana ba Patrick kuva shika mwaruno rugo atanumwe ndabona je sinzi vyabo nizi sanda cyo yumvira ivyo ari byo ngabura nta numwe ndabona ngaha no kuvuga jewe ndishira nkizana nije ntegeka nije nganza ndi mu rugo wanje muri make tate ndacimvira hano wakwizo mbaraga zo kubaka kwinjira muri nzu nkiyi utazi icyo muzohuriramo nacyo na papa wawe uzi ko atari hafi ari mu Rwanda cyarakoroheye ariko none mama ko papa wanje ari we yambwiye ngo nze mu Burundi nkurikirana ivyiwe byose sinabikubwiye
ikindi naco yanyandikishije ubugende umwana wa Patrick imbere y'amategeko biremewe nukuvuga ngo nta kibazo na kimwe nari mfise ngaha anye gushika hano ikindi naco nahuriyeyo na Constance n'umukozi wa ngaha urumva rero duhuriyeyo twaje tuzananye nukuvuga nta kintu kimwe kigeze kingora yaranyeretse ibintu byose nari nkeneye kubona ndabizi ko umukobwa w'intwari fatira kubwo bwaba bw'abana ba Patrick ukora inshingano zose nizo bari bajejwe hamwe Patrick azohora yicuza umwanya yataye ataramenya agaciro ufite mu buzima bwiwe. Mama waranyirereye uranzi ngira ikibazo ibyo twapanze bizogenda kujya nyene. Tati nahejeje. Okay. Constance. Sawa. Ujya waramkije umushitsi. Oni mama wanje. Yo aracyari umujeni. Womengo nukuri murakurikirana. Una witwa Constance ni umukozi wa hano. Karibu umuvyeyi. Karibu nakumeza. Mama, ibisigaye ntugire ikibazo. Bizogenda uko twabipanze. Ahubwo ngo dufungure. Amazi Sabwe nukuri ndagushimiye. Jewe kubyo nshobora kubonesha amaso ndabona ibintu ni sawa. Urabona ko twagusigiye amatungo presque nka yose. Twaragusigiye inzu, twaragusigiye amatongo ha yose uraba wewe. Nukuri turagushimiye byose uri kubitwaramo neza. Biraboneka ko twasigiye mu fasoni. Uretse ko duhunda taratuturira natwo. Emwe nukuri jewe nagerageza mugabo birangora nukuri ndaruha nkubu hari ibyo nasaruye biri ngaho mu nzu ko mendatse numwagenda ntimuzogenda imbokoboko hanyuma ndaruha mwari mukwiye kwiyumvira mukazoza murandungikira agafaranga nkakoresha umukozi naho yoba umwe naho yoza rimwe mu nda atumukozi kuko ariko abantu bo badashima. Imyumbati birugura sora magura ibiharaguza urandura ibitoki uracagagura ugashora uko ushatse. Raba iki gitenge wambaye isi supere zimwe zambara babanyabujumbura. none ga yemwe mugomba ngende gusa erega ngenze gusa namwebwe byo bamaramaza nagira nkari kunezerwa musanze namba yagahuzu keza kuri inda z'abantu zuzura ipfu. Ariko ntacyo bitwaye. Ndazi ko waje uva kuri kariya gatumba kayaturabana uza hano kandi abantu basiba kurima ntibasiba kupfuka. Burya Patricia muri runo rugo yacazanye undi mwana yitwa Finira. Hama birashika turamwangaza kandi mbere yuko apfa twe twagiraniye amasezerano ko tuzomuba hafi. Ico kuva ico gihe gushika nisa nta mahoro ndaronka. Nta joro na rimwe rica umurango nkira kwihengeka. Ubu nsaba Imana gusa basi ntume ngumampagaze kugira sinjyame. none ko amaze igihe kitari kitapfuye usubira kumubona mu ndoto ariko arakuvugisha canke bigenda gute? Ujya ndarusha. Nta mwana yitwa Finira, umuntu yitwa Finira muri kano karere urumva. Jewe iyo nkuru ntayo ndumva nukuri. Nukuri. Hewe mugabo ndafise makuru. Yego. Narambitse ko yo baba kwa basami. Ndazika abafasoni bafise ukuntu baganira hagati yabo. Uzogende. Umuntu abereka ari hari. Erega twadutomboye.
rega fine n'igikozi fine cari gikomeye cararima mu mahegitari nk'abiri mu isaha imwe kiyajeje kandi kwiga carize urumva ko tumuronse twatugize akarusho umwe twokikinyura kwa mama Sami njeyo nyakugira Imana ndakubaha mugabo untumye amananiza jewe kwa mama Sami nahari umubanyi ngaha ntiyigera hahonyora ntakubesha ndakubaha mugabo kuntuma kwa mama Sami ngo ngiye kumubaza amakuru ya Fimire nukuri kutagabanije ndagukomeye amashi ico ntigikunda ndakwereka igituma bidakunda mama Sami ngaha ntahahonyora naho yoba kenye umucanwa yopfuma yirirwa adacanya agapfuma arara adatetse nimba yoba yabuze ikibiriti umunyu wowe yopfuma ararira ibivube bitagira umunyu none ganya kugira Imana wumva nohera he kuva ngaha ngo girigirigiri ngo ngiye kwa mama Sami ngo ngiye kumubaza ibya Fimire nukuri ico ntigikunda kandi kigeretseko kuba Fimire yoba twogira amahigwe tukamuronka akaza ngaha kamfasha gukora nukuri yoba amahigwe ariko vy'ukuri mve ngaha ngo girigirigiri ngo ngiye kwa mama Sami ngo kumubaza ibya Finire mana nukuri jewe ico ntigikunda yo kwibaza ati nukuri sira n'umunyarusaku atabaho jewe mbere sinzi ngene yonyakira n'ubugiri yobongo bitangirango none ko ataza ngaha ata n'umucanwa arahura ngaha nimba ciye ngaho nanje nca ngaho nkarengana none wumva ivyo nobihera ganya kubaho nukuri naho mwangiriye neza mukamahomba mukamurugo nkarima n'igico nshaka jewe ico kintu nukuri naco ndakwemere ishwi ya nukuri ishwi ya ya nukuri sawa mabuja isiratunga emera ndaguha inkuru itaraja kw'ivumbi itaratonda kurume itarahonyoza amaguru hasi urabona wa mukobwa tati yo ubuhoho byayangaye nyina wewe yamyaha arisanzura barantegeka ndateka barajya urumva gukomera gusa yo nawe rero asigaye afise amanyama ujya mukobwa tati ubisi n'ijuru menga barayimugabiye afise amanyama ntagera uko angana nanje ukuntu ndamwanka nta n'umwe tunganya oya mabuja ntabwo ndiko ndagufyinisha uko si ukuririmba nariko ndacura intimba mabuja mbabarira gatoya hari umuntu aguma dodora erega gira rumene womenga azanye amashikano canke ukamengo ni bamwe basaka nukuri ido nido ndayiguha inkuru imwe ukwayo inkuru ziramvuye sawa
Eji ni sawa meze neza ugeze Igitega basha wizungurukire kweri agafungo naraguhaye ikofu urafise kweri Uburundi bwose buheture none gashaye jewe uje Igitega utajayo ivyo ntibindaba we mission twari dufitaniye yaraheze kandi yabaye ate none wumva ivyo vyuja ni utajaje bindaba gasha heka aha hagukize nico nyibutsa uvuze ngo kwine ngo wamubuze none ndakubaze gaheje wewe ko mission twari dufitaniye yaheze none kwine mubandanya na nkande muvuga niki mupanga iki aho numva kuri kuramuhenda ahubwo renda kubwireje iyo dossier ya kwine nawe niyo tugomba kwicarira kuko je simbona ivyo muri ko muravugana ubu none igikorwa twariko nicaheze Eji umviriza nyumviriza ivyo vy'inkundo niki ivyo ntivyarimo twe twari mu akazi gaheze kaba gaheze n'ivyubatswe birapomogwa asone oya senge n'abantu bavurugana ni umwana twiganye senge naho nta n'akadorari gasenge na gato y'ibirengagije ngumva aho twayaririye ubu amadorari yaraheze hasigaye amahoro uzi n'andi makuru kingi nta hantu na hamwe agicaruka atabanje kumbigira gusuma alimentation muri shopping kuduga nubaje kumbwira ko aduze Igitega ubu ndi happy umunezero amahoro byose mfise ndabikesha kingi wanje na amahoro aruta amahera kwiso ndaryamye arakubarira mama ndaryamye mama ngiraye mama ngiye muri Washington City ni Washington City no kuvuga iki ni he muri wese ku kabini kwitwa leta ega uri musatsi ega mara utwo n'uduterme tw'abantu bakiri batose ucawumva ngo ni Washington mu Bwongereza mbese mu Bwongereza Amerika oya ni muri Amerika senge yo nari niwese Washington iri muri Amerika ari muri USA Films, good news films, double favor without limits.